Yesu yampaye dora enge n'abasomesha bamwe ndabona abanyumviriza mukandabona bishi bacikumira bakamaze bigira babona batatu nabo genda avuga ati piga wesha ya naho okay peti yawe nabiga kusana ngomba kuraza mwese musanzwe muzi imbuga nkoranyambaga za Facebook, YouTube, za Twitter hose banyitwa Ugwego Diocese. Ariko izina ryanje ni Manira. Ya Hello guys, bakunzi ba Ichoro TV, ndabaye mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye ku mpande zine z'isi muraho meze neza natwe turashima Imana. Nkuko bisanzwe kuri mikro muri kumwe na DJ Alexon K. Kuri uno munsi twagendewe muri Ichoro TV n'umutimira adasanzwe ngaha, yani turamumenya amateka yiwe yatubwira. Tuzatubona mwana umustar cyane. Tumuhe karibu na kaze ngaha muri Ichoro TV. Mutumira wacu tugwe kaze na karibu ngaha muri Ichoro TV. Ego mbe ndashimira kwa mwanya kicambere kandi nishimye gora namwe ego kwa mwanya kiriye ni vyiza cyane. Amazina bakwitwa ku mazina mwese musanzwe muzi imbuga nkoranyambaga za Facebook, YouTube, za Twitter hose banyitwa Ugwego Diocese. Ariko izina ryanje ni Manira. Ya Ugwego Diocese Manira izina ryawe niryo wiswa n'abavye ni Manira. Ya serious ya mshuwa Sanzo mu Barundi bareka amazina Manira. Ya igituma baniswe Manira nahorona Manira ni capital de Philippines. Papa wanje akunda gutekera Philippines niyo mpamvu yavuga ati mwana wanje kandi abita umuji mutiyita ngo baniswe umuji ngo kumva zo kuraba Casa de Papel. Oya nizi no muvye nyene yumvise mwavuga ati kandi igituma umwana wanje kugira ngo muri gamisi nayo muri 2010 nazo bareka aratwika. Ya mbe Ugwego n'Ugwego. Ya Ugwego ryavuye kuki tavuye he so Ugwego ndazi mwese ngamwe nafite amazina amatazirano nkuko bakitwa Alexon K ndazi cyo zina ryawe iryo zina ryo gutwika so kugira nitwa Ugwego hari umuririmbyi umwe yigeze kunsaza ndazi mwese muramuzi muje mashaka kwitera wesha byatumye numva umenga no mwiyitirira nubwo ntagira kuri yo level ariko ndafite indoto kuzosha kuri kuzoshika ya ego none wewe ndakubona umucyaro umupeti nyene muto cyane ya handsome muto cyane ndakubona pe ufise nkina kingahe ngerageje kuraba utwaka no bangwamo niko du 54 54 ni ngahe mu bantu utari cyongereza kwa tatuzi 54 ni 54 ya serious I'm sure yes ibyo bintu man ibyo bintu handa 50 nire ko nakura ku TV kweli wabwira ngo ufite 50 nagenda gusumba abona kashabu mujene imyaka minyo ndanashe igituma avuga ko mse 54 so hari abana benshi ashaka kuvuga ati uriya mwaka mubonye muri fresheri koko fresheri mu maso none muko murabibona no mwana aseka zoza uwo mwiteza kirikare nkene kubabwira yuko udusiniki twose udusore queen ku ruhande bagiye ko imyaka ndengeje kumva zuko mutazona ndonda no hanyuma yapfugisha ukuri barakora kubona warabona yuko tanda minota pfugisha uko timfise 15 bivuga nyine tubimenye oya 15 imyaka y'abana ubundi muri 20 20 ntarenga ko numwe imyaka 20 ya Ugwego Manira niyo mazina yawe ya Ugwego Manira ukora iki kazi kamisi yose mfise just nyene je nakazi mfise ndetse nganda tuje ndacyari amafaranga y'abavyeyi gusa umunsi nzoraba nanje ndabakazi kanje ndashaka nzosacinga just kwera muri imisi sindagera ariko akazi niyumva mu mvuka kuririmba iryo zina rya Manira Ugwego tuzi Ugwego ko ari umurindi basanzwe bitwa Oregi Baraka ya Ugwego none ko iki wacu wita iryo zina yiwe naho utokira izina ryiwawe nawe ugira ngo tuzotra kumenyera ko nk'iyo rya Manira umwesa ubwo Ugwego najye urumva ni izina ry'undi muntu okay ndabizi gukreye izina ko bigoye ego n'ugiye ari kreye
kuba byaramugoye ariko kuba yumva ko hari abandi bamwitira biramunezera nanje hazogira igihe nimva ko baranyitira mu muhanda ngo banyitwa manira nanje binezera nkuko nitiriye abandi ya nuko biri ko ndakunda uri umustar ndiko ndara umupira wambaye wonyene this is style from style ya mbere bazo kubona mwese ngiye mukora yubona kwi umwana nyango ngiye mu misa zobarenze wari ugwego nyeri koko ni nico ndakubwira ati kwita amazina y'abandi hazogira tuja kuri gwacu nitwoguma ku vy'abandi reka natwe twisore ivyacu nakujya papa cyangwa yakuzaniye style yo kwambara pasura yigerera ngaha abana bintu vy'ubwenge gusa ya ufite indoto nyabaki ubuzima bwawe indoto ufise izo z'umuhanzi wa mbere wo mu Burundi yavuga ati arenze ba Big Fizzo ba Safi ya none nka wewe ntakantu uriyumvira kugira ngo nawe uvuge keshi na keshi ukuri takuriye indirimbo ntangora kuba urasomeza indirimbo z'abandi bantu none wewe nta ndirimbo nimwe y'umuntu urigana kugira nawe uzogera navuga ati kandirimbe bigenze ukuntu ndiko ndigana nk'abandi abantu benshi ko bariga kuririmba barabira ku bandi ukihigana nk'umuntu kanaka indirimbo kuzigana ndazigana ariko sirazima ko cinja muri studio ngo ndazisohora nubwo ushobora kubwira ati muri ivyo ndamwemera ngo maze ndazikurikirana kandi nimba nkunda Orege sikuvuga ngo nkurikirana cyane yaba Harmonize ndamukurikirana haba Otile Brown from Kenya ndamukurikirana urumva ngo mansacinga hose Papa Cyangwe ibindi bintu ko hari imbibosa umuntu wa mbere nkuwe umurimvyi wabukunda cyane n'uyu we kuko urumva ateze ko ufite umurimvyi mukunda nkuwo wishize ko ngugwego sade toja ko gukunda sindabizi sha ngirageje kumuraho usanga ari 80% nanda mukunda ya 80% wowe barizi icondwa cyane just nyene ngucirika nyene ibintu bisanzwe njyamene ya utuvugira undi turabarundi nk'eposo zingahe na plus 80 ubumwemera ya c'est-à-dire yuko uramwemera sana ndakirife plus urumva uri umuntu wize ukakora nk'icyo cha leta bose nka bourse kameme ndakirife plus umutamesi cyane gukora cyane gose nk'indirindimo ya yuwo murimvyi Orege ukunda ushaka kudushaka n'akantu gatoyi gusa mu munota umwe kugira ngo batwumvize twumve yuko mukurikirana cyane Orege yakoze koraba korana ingoma na Papa Cyangwe Orege akora ingoma ziwe zishika muri zingahe ariko kandi abacishize mu imwe sinzi ko no kubita pasta sawa kamwite bindimbo ukunda muza Orege just no nje nka doctor nararusidira impejeje kubosa Yesu yampaye dora enge nabasomesha bamwe ndabona abanyumviza mukandabona beshi bacikumera bakamaza bigira babona gatata nabo genda avuga ati pika wesha ya naho peti yawe nabiga kusana ngomba kuraza hari mgaje nkeneye yuko umisi nawe ukayivye wawe ego ndafise imistari myinshi naranditse nafise ingoma nyinshi naranditse ariko kubera uburyo butako buragenda neza ndumva meze nk'uzama gatoya impano n'ukura bifise pe impano ndi nayo to njye wiwayo nta muntu yobasa ngo ndirimba indimbo iz'imiziki canke ubaye umwe umuryango mu muryango wacu twasanga haririmba ibintu vy'Imana nka Rev afyeze nugiye kumuraba nawe nyendazi mu mubona muri indimbo z'Imana na YouTube bwe ukamusacinga umubona ya none Orege ni Orege ugwego manira urakaze jewe ndakaze no masala ndakubona kabisa ndakubona twintu amavuta none Orege mwe kutuza abantu kubaringira mu by'ubustare usanga afise ubudemu nyene bavugisha we nta kademu ufise kumwe gufise indaka yo gukunda amani kunda kumwe nashushe bwana nawe ufise ariko ako nari mperuka karanyanze kumva nyene zo gaca inyuma nabo bize umuntu umusitani nategeze kugira kana kamwe usanga mutwana nka vini ku ruhande uri nta mwana ufise nta mwana ufise nyene kubona ko turaba kuri TV mani nava biyumvira tuje mu peti abademu mu beshi bagwa bara ku ma TV turi mu peti ndabumenga meze neza kuko kuntu turaba demu n'abademu baraturaba tukabahungu atijya niga ati ndayibona ati ni bogare ibintu y'ibyo babwiza ukuri nimba hari ugatara hari ati nako kumeba rega nawo hari nabo cyo kwiyumvira ko ma gusa bashobora kwibaza umuhungu nkuri yahindusamu gute badafise umuntu bakunda just nta office kandi mutegeze kubimenya ariko ari unkene yasangiye box fibi yanje byose nababwiye ko ari urwego diocese n'urwego manira nimo
imba tribanga ubutumire cyo mwapfuye tribanga ariko ico twafishe ntabwo ari banga kuko nawe hari ndaze karanyumviriza kandi atutegezwa kuntahura ko avuga ati navuze ukuri nagomba kuminyuza azozasaba ikiganiro ico twafise ikindi nyine twapfuye kugara kwanje so ndumuze umuntu umusitari kugara ni kawaida ntimugire rero video mugabo kandi no video twashije ngako Icoro TV Natapfa gusuye kuza kumutereta kandi yacagara ati wari kunsarisha kuri televiziyo kwisi yose ega ni hatari umwongereza no yabimaza ati I will never regret it because for the past urumva sinzokwishyuza kubera ko ivyahise numva ni noma sana none orege wewe watugende ngam Icoro TV akajambo kigira abonye ko twumviriza ngaha turakeneye akajambo bashikiriza kugira ngo basezere wonge gushimira canke ushimira bakunze gukora tukurikirana ngaka Icoro TV. Okay, abafanzi ba Icoro TV ico nababwira nuko ishimiye kwanza abanyakiriye namwe ndabahaye big up mukomeze kugira subscribe share byose na like byose ntimuvyibagire kandi murakoze cyane ndabashimira hama turabakeneye cyane ngaha muri Icoro TV kugira ngo kandi dutumira n'abandi bagenzawe bafite impano turabakeneye ngaha turabazana ngaha abakunzi ba Icoro TV makora dukwikirana murabona ngaha muri Icoro TV twagendewe n'umupampi adasanzwe urwego manira turamushimiye cyane kubona yatuje ngaho tugenda muri Icoro TV abakunzi ba Icoro TV turabashimiye cyane ko mwadukwikiranye tutubega kubibutsa kugira ama subscribe gusharinga amakuru atandukanye ku YouTube ku Instagram ku Facebook n'ahandi nuko kunze ba Icoro TV turabakunda cyane turi ku bwanyu murego mu byanyu mu banyu turakunda cyane ciao ciao